N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mubandanya kudukurikirana. Turi ku munsi w'Imana, iyi ni Iyakare TV. Mwe mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abari ku mugabane w'Abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya, abari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaziya, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abadukurikira muherereye mu buseruko muri Tanzania, mwese mwahisemwo kutwumviriza no kudukurikirana, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikako aho uzoba uherereye hose. Amakuru tubazaniye ni amakuru y'umugoroba, amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibara ribandanya kugwa umutekano. Reka tubabwire ko turaza kubabwira ko umusirikare yari arongoye abandi basirikare ngaho mu gihugu ca Kongo yatahukanwe, yavanwe muri ico gihugu ca Kongo azira kugarariza, azira kutubaha amategeko. Uyu ni Aroni, umusirikari w'intwazangabo. Aroni yari akomakomeye cane. Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye rero uyu arafise ipeti rikomakomeye cane mu gisirikare c'Uburundi. Liyetona Koloneli murumva ko atari intwazangabo iri hasi cane, yari akomakomeye cane. Turaza kubabwira imvo zatumye akugwa ngaho muri Kongo. Naho umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye biravugwa ko amagara amukitse, araremvye cane bikomeye. Abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi bariko barabazwa ukungene ubuzima n'amagara y'umukuru w'igihugu yifashe, ariko bari kwanka kugira ico bashikiriza kuri ayo makuru ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ibintu biraboneka ko bibandanya kuba bibi cane, ibintu birabandanya gukomera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Naho kandi turaza kubabwira ko ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ririko rirabaza aho imiliyaridi 89 zoba zaranyegereye inyuma mu mahera yarajejwe kurwanya iciza ca COVID-19. Izo miliyoni 89 zose zaraciye ziburirwa irengero, bakaba bariko barabaza aho zoba zaraciye zirengera. Aya makuru rero tukuzaniye, abasoda barakaye cane, ntuze uje kure, inkuru imwe ukwayo tuyisesangura. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero, reka aya makuru ndayakomereze canke tuyatangurire kuri iyi nkuru y'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, aho biri kuvugwa ko rero amagara yiwe amukitse. Abanyagihugu babandanya gusaba abategetsi batandukanye, cane cane abategetsi bakomakomeye cane abegereye umukuru w'igihugu, harimwo Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, akaba umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'Uburundi, niwe yegereye cane Varisito Ndayishimiye. Hakaza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, uyu nawe ariko arabazwa ukungene amagara y'umukuru w'igihugu yoba yifashe. Hakaza Colonel Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD FDD, hakaza uramutswa igisirikare c'Uburundi, uyu ni Generali Prime Niyongabo. Hakaza abagenerali batandukanye, harimo Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza ry'igihugu c'Uburundi, hakaza na Generali Aloyizi aramutswa urwego rwa gisivile ngaho muri Ntare Rushatsi mu biro vy'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi. Hakazamwo kandi na Liyetona Generali
Ntigurirwa Sirasi, uyu nawe ariko arabazwa ukungene bariko barabazwa nyine ako kagwi ukungene amagara y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yifashe. Baratanga akarorero ukungene umuhisi Petero Nkurunziza yapfuye, agapfa baranyegeje ko agwaye aremvye, ariko kuri ubu ngubu bakaba bariko bavuga ko umukuru w'igihugu umuvyeyi wabo Varisito Ndayishimiye bakagombye guhabwa amakuru y'ukungene ubuzima bwiwe bwifashe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo kuko biraboneka ko amakuru ariko aragenda hanahanwa ku mbuga hwaniro, amakuru yavuye mu gihugu ca Ethiopia, aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari yaciye aja kwitabira inama igira iya 37 ngaho muri Ethiopia, ariko agashikayo aremvye cane, aho bivugwa ko kandi hari zimwe mu nama zagiye ziba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagomba kuzibonekamwo ntazibonekemo. Birateye amakenga kandi birateye n'ubwoba kumviriza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba agwaye aremvye, ariko abategetsi babandanya gufashanya ntihagire ico babikorako ngo batangaze ukungene amagara y'umukuru w'igihugu yoba amerewe. Hakaba habandanya gukwiragira ibihuha bitandukanye vyemeza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba agwaye aremvye cane kandi ko amagara amukitse, ko ari ku musego. Mu gihe vyoba bitari vyo, bakabaye babivuga abenegihugu bakamenya ukungene umukuru w'igihugu cabo amerewe. Naho twababwiye ko kandi mu mutekano, uyu ni Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye yaraye akuwe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uyu musirikari wo mu rwego rw'intwazangabo afite ipeti rikomeye rya Liyetona Generali, yararongoye abandi basirikari barungitswe ngaho muri Kongo, abasirikari b'u Burundi, ariko kuri ubu ngubu ariko aragirizwa vyo kugumuka no kugarariza, kutubaha amategeko ahabwa n'abamukuriye. Biravuga ko ngo yasuzuguye Generali Prime Niyongabo, ntiyanga kumva amabwirizwa yahawe n'igisirikari c'u Burundi. Uyu Ndayishimiye Aroni Liyetona Koloneli akaba ariko yaciye ajanwa gupfungwa mw'ibohero rikuru ry'igisirikare. Biravugwa ko kuri ubu ngubu ari muri Police Militaire, ngaho aho ariko arabazwa ukungene yaciye yogarariza amategeko yahawe n'abasirikari bakuru. Ngo ni gute umusirikari mukuru atwaye abandi yokugarariza ntibitere n'abandi basoda kugarariza? Ngo niwe yaciye agumura abasirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Yakuwe muri Kongo rero, haca harungikwayo undi musoda agiye kurongora abo basirikari bariko barafasha FARDC kugwanya inyeshamba za M23 ngaho muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ngo biboneka ko abasirikari nabo barashavuye cane bivanye n'ibiriko biragenda bibera ngaho ku rubuga rw'intambara ngaho mu gihugu ca Kongo. Twari twababwiye ko tubashikiriza inkuru y'ukungene amahera yo kugwanya ikiza ca COVID-19 yaciye anyerezwa akajanwa mu mifuko ya bamwe mu bategetsi bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ishirahamwe Oricom ribandanya gutohoza ribaza aho ayo mahera yaciye aja. Iryo shirahamwe rikaba gishinze kugwanya igiturire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyi nkuru turabandanya tuyibatohoreza nayo yose uko yakabaye, tukazobashikiriza ku munsi w'ejo.
Banywanyi bacu mudahengeshanya kugenda mudukurikirana munatwumviriza, mwe mwahejeje gufyonda subscribe, tukaba tubakengurukira cane. Niba utari wafyondako, fyondako niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke woba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru, ufyonde sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.